turanyotewe igihe Imana igendera abantu bayo, turanyotewe abakozi b'Imana bari mu bushobozi. uyu munsi abarozi bariko barajugumisha abantu b'Imana kubera iki? bibagiye ishobari. Goroba amaboko mwese turamukanye, mwese mugoroba amaboko turamukanye, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire. Turashimira Imana cyane kwitwongeye umwanya wo kuba hano. Tuba dukwiye gushimira Imana kuko abenshi barapfa batari bavyiteze, abandi bakagira amasanganya n'ibindi bitandukanye. Nico gitumye tugira uburo n'Imana kuba tukiribo, na cyane cyane tukemererwa kuba mu ngoro y'Imana. Umuntu abakwiye kuzura amashimwe. Yesu ahabwa icubahiro. Tugoroba amaboko dushimira Imana twese ntihagire n'usinzira. Yesu ashimwe. Rero turashimiye uburongozi bwa hano duhereye kuri pasiteri n'inama yiwe. Turashimiye n'abankadrere n'abanyeshuri mworoganije canke mwatunganije uyu mwanya. Turabashimiye mwese ishengero ingene mwatwakiriye kuva dushitse hano. Yesu abahezagire. Ku mazina nitwa Vyizigiro Samusoni, umupasiteri wo mu ishengero ryo mu Ruyigi. Hanyuma nkorera intende bamaze kubivuga, nkaba njejwe urugwaruka rw'abanyeshure muri iyi misiyoni yacu, kandi n'igikorwa nkunda numva mu mutima kuko turiko turategura abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Turiko turategurira ishengero, turiko turategurira igihugu, turiko turategurira n'isi. Cyo gituma abajejwe ico gikorwa muba mugukwiye kubishiramo ingufu nyinshi. Numero turashimiye cyane iyi groupe nyene biyo bitunganije, biraboneka ko mwatumiye abatari bake, natwe mukatwizigira mukadutumira. Turabashimiye cyane. Yesu abahezagire. Twagomba twinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Turamaze kumva amajambo Imana yaduhaye, ariko twagomba twongere ko ayandi, kandi abasabe ntihagire umuntu asamara, ntituja kubatevya. Namwe twabihanganiye umwanya w'indirimbo wabaye munini nya cyane, mwari kumva mugenda mushavuye. Natwe rero nimudushavutse mudutiza amatwi kandi ntihagire ubusinzira. Nta mwanya muremure tuja kubafatira. Nagomba dushishikare na cacirwa twatangura ejo ku mugoroba. Numvise mu mutima twoyaga kuri ibi bintu bita modernisme na mondialisation. Nabivuze mu Gifaransa ariko narabisiguye ku munsi w'ejo. Tugomba turabe ububi bwavyo, ariko kandi n'ubwiza burahari. Cyane cyane nagomba turabe ububi bwavyo kugira ngo bikunde uwo ari we wese, cyane cyane abakiri bato n'abandi bavyumve, kuko Satani ntawe atagwanya. Dushobore kumenya ingene twifata muri ibi bihe, dushobore kumenya ingene twifata muri iyi si nyerera. Ni bihe bitaba vyoroshe, mugabo kandi dutegerezwa gutegurwa, tugategurirwa mu isi nyene kugira ngo inzamba niyavuga canke urufuruje bidusange tukiri bazima. Turafise amajambo twishimikije, twagomba tuyasome kandi ngerageze ndayasomere rimwe. Icete c'Abaroma 12 ku murongo wa 2. 12 ku murongo wa 2 ngo amasoma amajambo tari make tugira nk'urufatiro, ariko birashobora gushika tugasoma n'ayandi. 12 dusome umurongo wa 2. Nimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Ni ijambo rivuga ngo nimushushanywe n'ivyaryari, n'ivy'iki gihe. Turaja kuraba ivy'iki gihe birangwa n'iki. Dusome hajya mu Banyefeso kandi igice ca 5 ku murongo wa 18. 5 ku murongo wa 18 muze muranyarutsa kuharaba. 5 ku murongo wa 18.
kandi ntimukaboregwe vino irimo ubuhumbu ariko muzure mpwemu. Iri jambo rivuga ngo kandi ntimukaboregwe vino irimo iki? Ubuhumbu. Turaja kubona ko ibi bihe vy'inyegejemwo ibintu bimeze nk'ubuhumbu canke ibintu vy'ibibi vyinshi. Mariko 8 ku murongo wa 15. Mariko 8 tugomba dusome ku murongo wa 15. Arabihanikiriza ati mumenye mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'umwambiro wa Herode. Arabihanikiriza ati mumenye mwirinde, murumva ko amajambo abiri, kumenya no kwirinda umwambiro w'abaki? W'abafarisayo n'umwambiro w'abaki? Wande? Wa Herode. Nagomba rero mu ntiza amatwi mu mwanya muto tuyagire muri iri jambo ry'Imana. Naragerageje kubasigurira uko numva modernisme na mondialisation kugira ngo uwo ari we wese atahure icyo twagombye kuvuga. Ngerageje kwiyumvira modernisme, bamwe bavuga yuko ari uburyo bwo kwiyumvira bushira imbere ubwenge bw'umuntu cyangwa ubushakashatsi, mugabo bugaca bushira hasi ukuri kw'Imana. Ukurikirana icyo jambo modernisme uza gusanga jewe mbere navyisi bigezweho, kuko haba kurondera bishasha ivya kera abantu bakabona ko ibintu vyarataye igihe. Mondialisation nabwo n'uburyo bwateguwe kugira ngo habe kwiyegeranya, no vyita kwiyegeranya, isi ibe nk'umubumbe, ibe nk'ikintu abantu babe hafi na hafi, babe hafi na hafi, habeho guhanahana ibintu vyoroshe, ubumenyi, imico, ubutunzi. Umuntu ugasanga yibereye ngaha mugaha ashoboye kubona ibintu vyo kure cyane ku birometero ibihumbi za Amerika, za Europe n'ahandi, ku bw'ubwo buryo bwakoreshejwe mondialisation. Vyose ndizige turaja gutahurana. Rero nagomba imbere ko twinjira turushirije cyane gutahura aya majambo ariko nakoresha. Nagerageje gukurikirana ibihe vyagiye bibaho ku isi, munkurikirane ibihe vyagiye bibaho ku isi. Abanyabwenge bafise ingene bagiye bavyita amazina. Harabayeho igihe bise antiquite. Antiquite ngira ngo mu Kirundi sinzi no vyita, mugabo ni igihe ca kera cyane, baharura bahereye ku myaka 3000 imbere y'uko Yesu aza. Urumva ni kera cyane. Harabaho n'ikindi gihe bise Moyen Age. Ico naco nyene kirabaho. Harabaho n'ikindi gihe ariko nagomba mvuge ko bise Renaissance. Ndabisiguye kuko twese dukeneye gutahura Renaissance kivuye muri vuga renaître, naître de nouveau, kuvuka wari waravutse cyangwa wari warigeze kubaho. Sinzi ko munyumva. Aho rero bagomba magare gatonya, kuko iri nise modernisme imizi yavyo ihera ahantu mwita Renaissance. Kubera iki bayise Renaissance? Mu bisanzwe nk'uko nabibabwiye ejo, harabayeho kura canke ibihe vy'abantu bahagurutse bifuza guhindura ibintu. Munkurikirane muce musamara mufashanye, ndibaza ko muza kuvyumva.
harimo amajambo akomeye ko twinjira mu bihe bigoye kwinjiramwo kandi dushobora kuvyinjiramwo. Abo rero barabayeho b'abanyabwenge badasanzwe barondeye ko ibihe babihindura. Bagirane bifuza ko ibintu vyoba bishasha, renaissance, habe kuvuka ibintu biba bishasha, ivya kera biveho habeho bishasha. Rero iki nise modernisme, aho niho gihera, ibintu vyacera hiyo hagaca hinjira periode canke epoke bise moderne. Abumva igifaransa muca mwumva moderne ni ikintu kimeze gute? Ibintu bimeze gute nganze hari incagenge bigezweho. Aho rero muza mubona babandi nababwira ejo, bamwe ba René Descartes, bamwe ba Voltaire, bamwe ba Immanuel Kant n'abandi benshi ba philosophe, aba scientifique, aba intellectuel bahagurukijwe kugira ngo ibintu bihinduke. Nagerageje kwiyumvira nagera kure. Urazwi izi periode ndiko nababwira, renaissance ihera, etat moderne yiri, kuko renaissance ugiye kuraba neza itangura rya mu kinjana ca 14 tuba tuza turi inyuma ya Yesu, ugacubandanya muri etat moderne canke epoque moderne, naho nyene ni mu myaka ni nko mu njana vya 16 17 gutyo cyane cyane agaca hinjira iyi epoque twebwe turimwo, iyi epoque bise epoque contemporaine, ariho haciye haba ico bivyo bise revolution française. Ni ukuvuga ubuhinga bwa none niho bwavuka bugezweho, ubunyene mubona niho bwaronka amapromosiyo bugezweho, ubu hari amatelefone agezweho, internet igeze ku gihingo gikomeye, ibi vy'ivyo bita amakarangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko iyi periode yo irashishikara. Hariko havuka ibintu nk'ivyo ndaza kubereka, nza n'uhereye kure kugira ngo ndabereke igituma biriko biraza. Je nagerageje kwiyumvira aba bantu dufashe nk'aba ba Descartes, aba ba René Descartes bapfuye mu mwaka w'1650, mugabe ivyiyumviro vyabo birashishikara n'ababakurikiye kugeza muri iki gihe c'iwacu c'imyaka 2026, bose bafise ivyiyumviro bimwe vyo kurondera bishasha kugira ngo ivya kera bihere. Kubera ikivyo nagomba muze muhurikirane turabire hamwe kubera iki ivyo vyiyumviro vy'abo bantu bapfuye bitahera, haza abandi badugira aho nyene, hakaza abandi badugira aho nyene. Muca mwumva ngira ngo ko hejuru hateza kuba hari umuntu umwe arongoye abo bantu bose, akorera muri abo bantu bose, afise iciyumviro yifuza ko bose bakorerako. Naho bobo bapfa, kuko umuntu ateza gupfa, naho bigira abanyabwenge bakomeye barabaho bagasiga amajambo bavuze. nka René Descartes yaravuze ijambo rikomeye riko rirakora uyu munsi. Mu gifaransa yavuze ngo il faut douter de tout, ibintu vyose ntuve kuvyemera ubitekeranye. Nikuba n'iri jambo ry'Imana ubitekeranye, n'ivyo ubitekeranye. Ivyiyumviro vyabo bica birashishikara n'inyuma yaho bari bamaze gupfa. Umuntu yokwibaza hejuru harinde, yarondera iki, afise uwo mugambi. Naho rero ngoma turabire hamwe tuze kuba turangiza turavye ico twokora kugira ngo duhagarare neza nk'abantu b'Imana. Yesu abahezagire. Dusome mu vyashuwe Yohana 13 umurongo wa 2. Mana
ni wewe wenyene Mana, Mana, ni wewe wenyene. Mana dukunda, ni wewe wenyene Mana, Mana, ni wewe wenyene. Mwese muririmbe, abemera Imana baririmbe, abatemera Imana bareke kuririmba, abemera Imana muririmbe. Mana dukunda, ni wewe wenyene Mana, Mana, ni wewe wenyene. Mana tuzigama, ni wewe wenyene Mana, Mana, ni wewe wenyene. Oh Mana, Mana, ni wewe wenyene Mana, Mana, ni wewe wenyene. Tongera kutugirira neza, tongera kutugirira neza, Ishengeri tongera kutugirira neza, Bana wawe tongera kutugirira neza, Haleluya tongera kutugirira neza, Ubushimu tongera kutugirira neza, tongera kutugirira neza, tongera kutugirira neza, tongera kutugirira neza, Haleluya tongera kutugirira neza, Mwizeri tongera kutugirira neza, iyo Mana tongera kutugirira neza, Imureme tongera kutugirira neza, tongera kutugirira neza, tongera kutugirira neza, tongera kutugirira neza. Gira abantu bareke kwiganyira, Haleluya, gira abantu bareke kwiganyira, gira abantu bareke kwiganyira, gira abantu bareke kwiganyira, gira abantu bareke kwiganyira, gira abantu bareke kwiganyira. Mana, Mana, ni wewe wenyene Mana dukunda, ni wewe wenyene. Oh Mana, ni wewe wenyene Mana, Mana, ni wewe wenyene. murakoze cyane Yesu abahezagire. 13 ku murongo wa 2 byahishuriwe anavuga ngo icyo gikoko nabonye cyasa n'ingwe, amajanja yacu yari ameze nk'ay'idubu, akanwa kacu kari kameze nk'intambwe. Iki gikoko ndiko navuga ni Antikristo agiye kuzotwara mu minsi imbere. Ca gisato, uyu rero ni Satani, giha ububasha bwacu no kuja ku ngoma yacu n'ubutware buhambaye.
ndaja kubasigurira iri jambo. Ca gisato ni ukuvuga Satani aho ububasha bwiwe no kuja ku ngoma uyu Antikristo kugira ngo atware isi yose. Soma icete Pawulo yandikiye Abatesalonike ca kabiri. Icete Pawulo yandikiye Abatesalonike ca kabiri, dusome igice ca kabiri duhere ku murongo w'indwi. Munkurikirane, kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza none, ni ukuvuga hari ubibuza ubu gushitsa igihe azogirana azokurirwaho. Niwo wa mugararishi, ni ukuvuga ni Antikristo azoganza isi, mpava ndababwira azohishurirwa. Umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka ko kuza kwiwe. Ukuza kuba mugararishi kuri mu buryo bw'inkomezi zande za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye ukuri, gukunda ivy'ukuri ngo bakizwe. N'aya majambo y'Imana munkurikirane. Hejuru y'aba bantu jewe nise abasataniste, hejuru y'aba bantu jewe nise abamondialiste, bagomba gushiraho intwari imwe. Hejuru yabo hari umugabo umwe yitwa Satani. Namwe muravyumva, abatanguye umugambi barapfuye, ababakurikiye babandaniriza harya nyene, nabo nyene baragirana barapfa. N'ababakurikiye babandaniriza aho nyene, nabo nyene baragirana barapfa, mugabo baguma ku ijambo rimwe. Twasomye mu Vyahishuriwe Yohana, Satani ariko aragerageza kugira ngo ashireho intwaro izotwara isi yose, kandi ibi abifitiye uburenganzira imbere y'uko Yesu agaruka kuganza. Nagomba abantu bose bavyumve, n'amakuru abantu batazi bamwe ariko twifuza ko bamenya. Yesu adutabare. Uyu mwanya Satani arazi ko ufise. Bibiliya ngo azotwara igihe gito, azotwara imyaka ndwi, twebwe tuzoba twavuye ngaha, inzambi zoba yavuze. Ubu rero ariko arategura ingene iyo ntwaro yiwe izogenda, akoresha abantu. Nico gituma nababwiye muri modernisme bashira hejuru ubwenge bw'umuntu, la raison, ubwenge. Nico gituma hari ico bita ngo humanisme. Umuntu ni wari hejuru, Imana nayo bakayishira hasi. Iyi kura nababwiye murabona ko yatanguye kera. Modernisme ifise imizi guhera muri Renaissance uko nabibasiguriye. Mugabo inyuma yaho haciye haza ikintu bita mondialisation, naco bavuga yuko coba catanguye muri bihe hafi vy'iwacu nyene turimwo, mugabo muri epoke mugabo kure gatonya, mu mwaka nk'igihumbi kimwe amajana ndwi na mirongo gutonye, cyane mbere sihiyo cyane mu myaka yacu nyene turimwo y'igihumbi kimwe amajana munana amajana cenda, niho biriko birakara cyane. Ubu naho muri myaka y'ikinjana ca 20 biriko birerura kugira ngo isi yose yiyegeranye, hanyuma Satani azatwara isi. Atari waboneka haboneka umuntu w'umupolitisi azoba akomeye
uwo Bibiliya yita antikristo. Rero iyo ntwaro ni Satani ariko aragerageza gukorera mu vyiyumviro vy'abantu, mugabo banje konona ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kwabanje kononekara. Nico gituma muri iyi myaka abakozi b'Imana, Imana dushoboze gusubira mu ijambo ry'Imana, dusubire dusenge. Ibi vyiyumviro vyaramaze kwinjira mu ishengero. Uko twiga cyane mwabantu muriko muriga Imana ishimwe ko ndiko ndayaga namwe, mwabantu mwiza Imana ishimwe ko ndiko ndayaga namwe. N'igihe kigoye bisaba ngo twige dukoresha buno bwenge tutibagiye ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko kurabangamiwe. Tutibagiye gusenga Imana, tutibagiye ko Imana iri hejuru. Twaririmbye ngo Mana Mana ni wewe wenyene. Naho Satani agomba kwiyerekana mu muntu akomeye, umuntu ababwira aho bigeze, aho bigeze uyu munsi. Imana bariko barayigwanya ku rwego rwo hejuru. Bagomba gusubirira Imana mu vyiyumviro vyabo. Bigeze kure cyane, bigeze kure cyane. Vyaje umutorera buke ubu bigeze kure cyane avec ico bita revolution française. Bigeze kure cyane, ubuhinga bwa none birateye ubwoba. Uyu munsi bariko barakosora Imana ku rwego rukomeye, bavuga ngo Imana yarihenze kurema. Iyi epoke turimwo bariko baragwiza ibintu bita amarobo. Ni ibintu bakora bimeze nk'umuntu, bikora nk'umuntu, bifise ubwenge buteye ubwoba. Hari ico bita intelligence artificielle, ni ukuvuga ubwenge bw'ubuhingano, ubwenge abantu bakoze, apana ubwenge Imana itanga, ubwenge abantu bakoze. Nagerageje kwiyumvira ingene Imana ikomeye, ndiko ndiga y'amajambo, ndiko ndayategura, vyashikanye kure. Iki gihe turimwo Imana yari yarakivuze kera, yari yaragishuye kera. Mwabantu munyumvirize akanya gatoya mfise, cari caravuzwe kera. Daniyeli yari yareretswe kino gihe. Reka dusimbeho gatonya Daniyeli, dusimbeho gatonya 12 kugira ngo dukoreshe Bibiliya. Igice ca 12 tugomba dusome umurongo wa 4. Nuko rero wewe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibate, umatarisha ishashara igitabo cavyo udomewe ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Gushitsa igihe ca ryari c'iherezo, niho benshi bazoserangura muri ico. Ijambo nagoma ngira ngo kandi ubwenge buzogirane, buzogwira. Daniyeli yavyeretswe kera muri ya periode nababwira bita antikite. Yavyeretswe nko mu mwaka w'600 imbere y'uko Yesu aza. Ubu bashiye imyaka 2600 Daniyeli yareretswe iki gihe. Iyo myaka ni myinshi cyane, mugabo kubera Imana ibona kure, ihishurira umusavyi wayo Daniyeli, ahishurirwa ibintu vy'igihe cacu uyu munsi turimo. Abona ubwenge bugirana, bugwira. Mbega nagomba nababaze, bwaragwiriye ntibwagwiriye? Uyu munsi ngomba nababwira aho bigeze, barakora ikintu kimeze nk'umuntu. Aho hanze mu bihugu bimwe vyo hanze biteye imbere, ubuzi bumwe ntibugikorwa n'abantu Imana yaremye, bukorwa n'ivyo bita amarobo.
ibintu bakoze atari umuntu, kuko bariko bagwanya Imana. Mbere bavuga ngo bagomba bashireho umuntu atazopfa, umugwa w'ujuju ntuzewe. Abo bivuga bucarafa, abaritanguye baragize, ababandanije baragize, n'abakurikiye baragize. Mugabo n'ubu bavuga ngo dukore umuntu atazopfa. Nayo marobo rero, ayo nayo akoreshwa n'ubwenge bw'abantu. Ubwo bwenge bw'abantu babukuye ku Mana, mugabo bishobora kumenya ko Imana ibaho. Ngo mubwire umunyabwenge ari ngaha, ubwo bwenge bwawe butagushoboje kumenya Imana ni ubupfu, ni ubupfu. Kuko Imana n'uyu munsi yogomba kupfa, urapfa ntupfa, urapfa ntupfa. None upfira iki kandi wita umunyabwenge, utagomba no kumenya Imana yakuremye, utagomba no guha agaciro Imana? Upfira iki? Aba bafilozofe, aba basiyantifike, aba baintelektuweli, aba basava, aba bantu bita bakomeye baratanguje ivyiyumviro, Satani abahenze barapfa. Ababakurikiye babandanirizaho nabo nyene baragirana barapfa. Uyu munsi amahoteli akomakomeye hanze mu bihugu bimwe bimwe akogwamo n'amarobo, ugasanga niwe ari kuri akeye naginyanya kirobo. Ugomba iki? Ugomba icuma c'amahera ngahe? Agafana burafata akanyawusa sumuntu byateye ubwoba, birakoresha amanama. Hariho amarobo imwe bita Sofiya, barayivuze cyane, yakoresheje amanama y'abakuru bakomeye nawe iwacu impande mu Rwanda, abantu bakabaza ikibazo kikishyura. Ayo niko navuga, abanyabwenge barabitse icyo bita ubwenge bw'ubuhingamo cyangwa bw'uburemano, intelligence artificielle. Uyu munsi bifitiye aya matelefone agezweho, amamashini, amakompyuta, aya mamashini dukoresha, ubashobora kubaza ibyo ugomba byose ukavyishurwa n'irobo. Icyo ugomba cyose, naho ugomba ivy'Imana, icyo ugomba cyose ukabaza kikakwishura mu mwanya muto. Ubu rero n'ikirundi barakizi, n'ikinyarwanda barakizi, ikitango cyo n'igifaransa n'icyongereza. Yavuze ngo ubwenge bwawe buzogirane, buzogirane. Ikibabaje abantu nibabona ko Yesu agomba agaruke, bavyita ibintu bisanzwe. Uyu Satani ari hejuru y'ivyo, ariko agerageza kuraba ko Yesu yokwakwa agaciro. Kubera twasomye hariya Pawulo yabwiye Abatesalonike ngo ibanga ry'umugararizo n'ubu riko rirakora, mugabo wari wubwizene. Satani arabangamiwe mu bikorwa vyiwe. Uko tuvuze Yesu ivyiwe birabangamirwa, uko dusenze birabangamirwa. Nta mwitegenda afise, agomba ibintu kubinyarutsa nawe ngo mbere vyoza mu gihe kitari cavyo, akagomba kubinyarutsa abasenzi bagasenga. Mama ngo amagwara yaduse, mama ngo wiza, mama ngo bifuye rubi. Abasenzi bati Mana turacari mwisi, Mana turacari mwisi, haleluya, Mana turacari mwisi. Bagatangira mugabo ngo ndababwiye naho mutangira makabizoba, kuko Satani afise uruhusha rwo kuzoganza. Hari abantu ibibanga batarizi bibaza ngo bizohera. Oya, Yesu ariko arategura ingene umugeni yova ngaha ku isi, hanyuma bareke bashe ku ntumbero yabo kakanya gato yabemerera. Nico gituma ivyiyumviro bagira, imigambi yabo rimwe na rimwe Imana yireka gusa bishingiwe akarimbi, biteza kuba mu mwanya wavyo. Usomye mu vyashu Yohana niho ubona yuko ibi bintu Imana bifise mu rutoki kugira ngo Satani azaronka ko gahe gatonya. 17 ku murongo wa 17, ivyashu Yohana 17 ku murongo wa 17 havuga kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagabiye, gukora ivyo yagize.
no guhuza inama, no guhuza iki, no gushira ca gikoko ku ngoma yabo, ca giki, kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Ntimwumva none ko Satani afise uruhusha? Ntavyo mwumva? Arafise iki? Arafise uruhusha. Hari ivyo Imana yagabiye, hari ivyo Imana yashize ku rutonde. Mugaba ikibazo ko none bigomba bishike, ukaba utari kurezwa. Satani afise umwanya wiwe, wewe bizogenda gute? Ako gahe Satani azovurunga isi ari wayitwaye, ari we mwami wayo, ataboneka, haboneka uyu sigikoko. Sigikoko kijya mu bikoko vyo mu mashamba, niko bacise, ni antikristo, mupinga Kristo, urwanya ivyiyumviro vyande. Azoba ari umupolitisiye kanaka, kandi integuro yiwe iraremvye. Tugarutse kuri ibi vya modernisme na mondialisation, ni muvema zikomeye ziriko zirategura ingene antikristo azoba afise ijambo rya mbere n'irya nyuma. Murabona ko ubuhinga bwa none buguma buba butera imbere cyane cyane gose. Uyu munsi turi mu bwiyunge bw'amareta ariko ariyegeranya, iriko iragerageza kugira ngo abantu bose kw'isi ibintu bavyumve kumwe, kugeza hazobe y'intwaro umuntu umwe kw'isi ariwe azotwara. Ubundi bwobwo isi yaherutse gutwarwa n'umuntu umwe mu gihe giheze, hatwara Abaroma. Haraciye imyaka itari mike, mbere bavuga yuko iyo ntwaro Yesu yayisanzeho y'Abaroma, hatwara uwitwa Cesar Augustin. Ubisomye hariya muri Luka, bavuga yuko inyuma ya Yesu haciye nk'imyaka 200 iyo ntwari iravaho, haba ubwigenge bw'amareta. Mu mwaka wa 800 haboneka iyindi ntwari imeze nkayo, ifatanije n'ivyo gusenga, nayo nyene ntiyaranze, ntiyanagaragaye cyane. Uyu munsi rero turi mu gihe c'ubwigenge bw'amareta, aho leta ifata ijambo uko ivyumva. Mugabo aba bashakashatsi, aba bantu bari muri uyu murindi bo ni mondialiste, bariko baragerageza ngo isi isigaye gutwarwa n'umuntu umwe, ku buryo ivyiyumviro vyose bizoba bitangwa n'umuntu umwe, kandi bigeze kure. Nta mwanya muremure wo kuvyinjiramwo, bigeze kure cyane. Ubu politiki igiye kuba imwe kw'isi yose, ubu idini rigiye kuba rimwe kw'isi yose. Yesu yavugiye ngo mwirinde umwambiro, mumenye mwirinde umwambiro w'Abafarisayo n'uwande n'uwa Herode. Yarababwiye ikintu gikomeye. Yesu adutabare, Yesu adutabare. Mumenye mwirinde umwambiro w'Abafarisayo n'umwambiro wande wa Herode. Harimo ijambo rya mbere, ubwa mbere kumenya. Abantu bariko barasinzira, bariko barahomba. Waba umwanya wo kumenya uwo mwambiro. Tumaze kuwumenya tukaca tugirana, tukaca tuwirinda. Wanza kuwumenya umwambiro w'Abafarisayo. Abafarisayo bari abantu b'umugwi w'abantu bemera Imana, wasanzwe wese igihe yaza, warujejwe gukurikirana, kubahiriza ivyagezwe vya Mose. Mbere hari n'igihe abarongozi b'idini
bw'Iyuda bava muri uwo mugwi w'abafarisayo. Vyumvikana avuze ngo mumenye mwirinde umwambiro w'abafarisayo. Reka ndabinzane muri iki gihe cacu. Umwambiro ubu ariko ariyubaka idini rimwe ngereranije n'abafarisayo. Ivyiyumviro kubera ubuhinga bwa none biriko biracangana, kubera ya mondialisation. Mwebwe mukunda gukurikirana ibintu n'ibindi kuri internet, mwebwe mukunda gukurikirana ibintu n'ibindi ku buhinga ngurukanabumenyi, haca abigisha benshi kandi atari bo, haca abavugishwa benshi kandi atari bo. Yesu yavuze ngo hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana bangahe? Benshi. Hari amateoloji menshi atariho y'ubwenge gusa Imana itarimo, kandi benshi umwambiro wavyo uriko babatwara. Ugasanga biga amateoloji abakuramwo Imana, agabanya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukazosanga ngo naka ngo ni dogiteri en teoloji, mugabo yinjije ibintu vyapfuye vyakageseye kubera atazi kubitandukanya. Hari amateoloji meza yigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, bisaba ko umuntu aba ageze kure mu mpemu, aba ashobora gutandukanya icera n'ikitari cera, kuko Bibiliya ivuga ngo umwambiro muke urashaka kudutumbisha irobe ryose. Ugasanga abantu barigisha uyu munsi hari ibikorane bikomeye bikabira kw'isi, bafise amateleviziyo akomeye, mugabo ugasanga ubushobozi bakoresha babukura ikuzimu. Umuntu ngo baramukijije bamurunze nk'abadayimoni, kandi abantu benshi bariko barirukanga muri ivyo bikorane ngo harageze umwanya wo gutanga mpemu, ugasanga babahuhereramwo impemu mbi, abantu bakirunda hasi ngo bari mu bikorane vy'ubuhezagiro, kubera bapfuye kuja mu bikorane birimwo umwambiro w'abaki. Mwebwe musoma ibitabo, mwebwe muvizita imbuga, mugerageza Imana ibashotse, mube mubikora mufise ubwenge bwo gutandukanya ivyera n'ibitari vyera, kuko vyinshi cane bica kuri izi mbuga vyonona ukwizera. Nico gituma Yesu yavuze ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mw'isi. Yuda nawe acavuga ngo ndabahanura ibyo kugwanira cane ukwizera abantu barose rimwe gusa. Cagihe Yesu yavuga ngo vyose biragizene. Ngoma nababwire abakozi b'Imana ibindi ko navuga muvyumvirize gusumba abandi. Aba bantu bitona abakristo b'iwacu, uwo bapima wosanga wuzuyemo ibitari ivy'iwacu, none bizova mu ryari. Umwanya wari uyuko bigishwa bakamenya umwambiro uwo ariwo, bagaca bawirinda. Abantu mufise aho mwegeraniriza abantu, mubegeranye bige ijambo ry'iki, ijambo ry'iki ry'Imana. Hari ibikorane Imana irimwo, Yesu arimwo, Mpwemu Yera arimwo, kuko abantu benshi kubera ubuhinga bwa none bariko baratamira barya ibitari vyo. Mu gihe ca Pawulo yabwiye Abagalatiya ngo mw'Abagalatiya b'ibijuju ninde yabarutse? Yarabigisha, yarenga hirya agasanga babasutsemo ibindi, aratindira ngo abo nongera kuramukwa. Mvuze ijambo kuramukwa badame muca muvyumva yise baramugoye cane Abagalatiya, hari abarozi bazabazana ibindi. Yoza uyu munsi yosanga abarozi nyabarozi bari uyu munsi, yoza uyu munsi Pawulo yovyoza. Kiya gihe ciwe nta bari bwaboneke kweri, bari bake.
uyu munsi turatunze ishengero rifise ibitari vyo, bayoboye ku mbuga, bayoboye ku rubuga bwa none, batamizwe n'abasataniste, ingo nyinshi zubatswe n'amateleviziyo plito n'ama internet, ivyumviro bipfuye nivyo biriko birubaka ingo, urwaruka rwinshi rwuzuye ibintu bayoboye vyavuye ikuzimu kubera izi mbuga. Abakozi b'Imana tudasamaye dufise igikorwa kirekire. Ego muravuga ngo dufise ishengero rinininya, kuba rinininya ni kimwe, mbega banditse mu gitabo cyo mw'ijuru nabo ni bangahe? Ni bangahe mw'abakozi b'Imana mwe? Ni bangahe? Aba bantu bose bari ngaha murizera ko ari wanyu, murizera ko bafise ivy'iwanyu gusa, murizera ko bafise ivyo mwabigishije gusa, murizera ko bafise ijambo ry'Imana gusa. None ubu bugararije nabwo bwoca buva hehe? Ko mona bwagwiriye, ko mona abantu bavuga ngo bazi Imana batayizi. Pawulo yavuze ngo bazoba bafise ishusho yo kuba iki, yari kavugije igihe cyacu. Araba mwarimu mugabo avanze, araba pastori agize avanze ibintu bishisha umwambiro, yavyinira mu hope, akaba umusenzi yuzuye ibitari vyo, yayoroye yise vyo atari vyo. Ukarindira abo basenzi botuma ubwami bw'abadayimoni bwimuka ukabura. Ntuzewe ugasanga n'abasenzi bashika 50, mbwira abantu 50 Imana irimwo bejejwe buzuye ijambo ry'Imana n'ukuri kwayo, ingene abadayimoni bo bananira kwirukana. None abadayimoni bavyingunze abasenzi muba murihe? Ko muriho muba murihe? Muba murihe? Umusenzi wenyene yuzuye mpomyera ari mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana arirukana abadayimoni, ari umugabo umwe. Nivyo sivyo? Ari umuntu umwe arashobora kwirukana abadayimoni kubera ari mu ijambo ry'Imana, kubera ari mu bushobozi bw'Imana, kubera ari mu bubasha bw'Imana. Vyagiye turanyotewe igihe Imana igendera abantu bayo. Haleluya! Turanyotewe igihe Imana igendera abantu bayo, turanyotewe abakozi b'Imana bari mu bushobozi. Uyu munsi abarozi bariko barajugumisha abantu b'Imana kubera iki? Bibagiye ico bari. Murumva ngo ibihuna ngo vyaraye biragwingwira. Ibihuna nivyo guhangayikishije. Ibihuna kubera iki? Abantu muri bo ijambo ry'Imana nta bushobozi rigifise muri bo, basigaye bahindishwa agashitsi n'ibihuna. Ngo hakarawayi, ngo ryari caraje, ngo caraje, ngo sinayobewe. Kubera ubwo bwoba bigaca bigira ubushobozi, kubera bagize ubwoba bigaca bigira ububasha, bitewe n'ubwo bwoba, kubera abantu bavanze ibintu vyinshi. Ubu buhinga bwa none si bubi ku bazi kubukoresha, ariko ni bubi ku bantu baza kwirukanga. Izi mbuga Facebook, Instagram, Twitter n'ibintu vyinshi biri muri igihe uvyinjiyemo nabi. Zi YouTube ugaza usanga abantu baraborewe ngo ntimuboregwe vino irimwiki abantu bakaborerwa kubera izi mbuga. Mwagwaruka munyumitse n'abana b'abateregitwari bari ngaha, mwebwe muravizita izi mbuga gusumba abandi, murazigendera cyane, kandi ndabafise ko amakenga. Mwebwe ndabafise ko amakenga. Mugomba kumenya ibintu vyinshi, mugagomba kuyorora n'ibitari vyo. Hari imbuga abantu b'Imana batojamwo, akamenya ngo naho ibi bintu ngo navyemerewe, imbere hari shano. Si vyose twemerewe bitugira ikimazi. Mwanyumva? Nimba tugomba kuramba, tugomba kubaho Imana itwemera,
kwiga ingene mubana n'ibi bintu vy'ubugesera. Yesu yaradusengeye. Usomye hariya muri Yohana 17 ku murongo wa 15. Reka twasome Yesu yaradusengeye. Haleluya. Yesu yaradusengeye. Rirya sengesho yagiye asenze riracafise ubushobozi. Kuba ryizera riracafise ububasha. N'ubu rirakora. Kuba ryizera yavuze ngo 17 ku murongo wa 15. Singusaba, abwira Imana, singusaba ngo bakure mw'isi, ariko ngo barinde nde wa mubi. Amen. Dushima Imana kugira isengesho. Uko barigana dushima Imana kugira isengesho. Ubarinde iri ni shengero rimwe muri amashengero Yohana yandikira. Yesu amubwiye, yaribwiye ngo ndazi yuko ahuba ariho umugwa wa Satani ugizene uri. Imana irabizi ko ibi bintu vyateza kubaho, isi igahinduka, ivyaha bikiyongeranya, Satani agakora cane. Imana irabizi ibihera y'ibitsi. Mugabo twarasengewe ngo turindwe nde umiriza mbere. Twebwe mbere mu Burundi abantu baca mumaze kuca hanze, ushitse mu Burundi ushobora kumenga igihugu c'u Burundi ni nk'agaparadiso. Wemenga umuntu kuvuga mu Burundi n'abapagani ngo barakijijwe ugereranije n'abandi vyamaze ko kwamutsa. Ega aho vyamuje ibi bintu vy'iterambere ryari ryiza kubazi kwigenderamo. Mugabo keshi Satani yinjirira muki n'iterambere. Aha hari abantu bamaze kuronka utwo baronka batakiza gusenga, umengo barahejeje agaca apfa mu mpemu. Udasenga utagira ijambo ry'Imana bingana gupfa mu mpemu. Uzoririmba, uzokora ibindi bikorwa, mugabo Imana yamaze kubona ko wapfuye, ata buzima bukikurimo. Kubera iki? Ntuzi kubifatanya, kubitandukanya. Umuntu yashobora gutunga akuwaniki n'Imana, birashoboka. Umuntu yashobora gutera imbere akaba igihangange, akiga amashuri menshi cyane, agakoresha izi mbuga, mugabo arongowe na mpemu yera akongera kuzura ndi mpemu yera. Birashoboka. Mugabo abantu bapfa kwinjira muri ibi batahaye umwanya Yesu, abenshi muri bo bariko barapfa, bariko barahwera. Satani yarateguye uburyo bw'ingene akura Yesu mu bantu, ugasanga umuntu yibereye ngaha ariko arasambana n'umuntu wo muri Europe. Birateye ubwoba. Mwabanyeshure munyumviriza, abayengera gitwere munyumviriza cyane bisumvye abandi n'abandi banyumviriza mugabo cyane mwebwe. Kuri Facebook ugasanga umuntu watanze umwidondoro ariko umuntu atazi amusavye umwidondoro, agaza asanga yatanze umwidondoro wiwe ku basataniste ikuzimu. Umuntu agatanga ifoto wenyene ku bushake bwiwe, asabwe n'abantu atazi, kumbe n'abasataniste bagaca bayakira iyo foto warungitse, bagaca bayijana ikuzimu, bagatangura kuyikorerako. Kaza wumva utanguye kuba umusambanyi, utanguye kumva ubushuhe guhera mu mushatsi gushitsa kwino, kubera ubuhinga bwande mw'abantu b'Imana muragawa. Satani yareruye. Umuntu yoca yibaza ngo none nk'aya mafoto twera dufotora niwe yajane kuzimu. Mviriza, naho yoza akamfotora ata mugambi nabigizemwo, ndiko amaraso ya Yesu, naco Satani yobikoresha. Ntibikunda. Naho yoza gutora umwidondoro wanje, nakare nidondowe, amazina nayavuze, umwidondoro wanje barawutse, ariko ukikujwe n'amaraso yande. Mugabo abantu
baja ku mbuga bagatanga ubugenzi ku bantu batazi. Abenshi muri bo bari kuzimu kugira ngo bakuri kuzimu baza guhishurirwa. Abenshi muri bo ubwenge bwabo buri mu miyo y'abadayimoni kubera ubuhinga bwande. Hari amafilime y'ibiterasoni y'ubusambanyi bafite umugambi bakoresheje ubu buhinga bishimikije amaonializasiyo gukwiragiza ubusambanyi ku isi yose. Ugasanga abana bacu bahunuye amaso mu mafilime y'ubusambanyi, abadayimoni bagacaca mu maso bakinjira no mu bwonko bakinjira no mu maraso. Umuntu yahora atekanye akumva ubushuhe guhera mu mushatsi gushitsa kwino, kiyumvira iyo vyavuye kumbe ni ya mafilime yaja kuraba cyangwa kumviriza ibintu baraca no mu matwi. Imiziki ishisha bakaniko karandyohera nayo n'imiziki baririmbye bavanye kuzimu vyahezagiwe na Satani bikaca vyinjira muri bo bikagira ubushobozi muri servo mu bwonko bikinjira muri bo kugeza aho umuntu ivy'Imana bihera agasigara ari igipupe. Mukamubona muri korale yarapfuye, babandi bavuga ngo bapfuye bagizene bahagaze. Hari n'abakozi b'Imana b'ibipfupfu usanga bahunuye amaso b'ibipfupfu. Aha ntabariho, Imana ishimwe. B'ibipfupfu ishano gasanga ariko arahunura amaso mu mafilime y'ubugesera. Nta mwanya w'ijambo ry'Imana afise, nta mwanya wa Bibiliya, mugabo umwanya wo guhunura amaso mu bipfuye rubi kumviriza ivyagapfuye wowe bakawuronka. Nizere ko ngahatabariho, Imana ishimwe. Ariko warondera ku isi hiyo babura nabo nyene bagashira ibikoresho vyande. Aha Satani atuzungurutse impande nyinshi kandi akoresheje ubuhinga. Bene data mugabe ejo narababwira urugwaruka turuvire hasi. Mwagwaruka reka kwiyica. Ishengero rirabakene, Imana irabakene. Muriko mwumva neza, igihugu kiragizene kirabakene, n'isi iragizene irabakene. Nico gituma tubahanuwe ngo mwige, kandi mwige mwifuza kugera kure cyane, ariko cyane mwige mwubashiki. Ibi tubabwira mu vyumve. Urufaho ruri turahabona, mwabayentere gitwara muri ngaha. Urufaho ruri turabona. Kuba nkivuga nk'uku nuko nafashe ingingo. Mba narapfuye nk'abandi bose, mba narapfiriye ku mashure, mba narapfiriye mu bushakashatsi umuntu agira. Mugabo turabwinjiramwo tukamubwira turi kumwe na Yesu. Haleluya, haleluya. Urazi ukuntu nabigereranije na ya nkota ya Goliyati. Jewe vyarandemesheje cyane. Ubuhinga bwa none n'ubundi bwoko n'ubwicanyi bwinshi cyane, bugomba kumara abakizwa, bugomba guhereza agakiza. Mugabo jewe nabugereranije na ya nkota yande Goliyati yagendera afuhagira inyuma y'abantu b'Imana, inyuma y'ubwoko bwa Isirayeli. Yaguma abirukako afise inkota. Imana ihagurutsa nde? Imana ihagurutsa Dawidi. Nkivuga aya majambo, Imana ihagurutsa Dawidi ngaha mu izina rya Yesu. Nkivuga aya majambo, Imana ihagurutsa Dawidi. Mu bakozi b'Imana tubakeneye nde? Dawidi. Mu baintelegituweli tubakeneye nde? Dawidi. Mu gwaruka, mu bana tubakeneye nde? Dawidi. Haleluya, haleluya.
robene saido neo gide nayoti. Turakeneye nde? Dawidi ahishurirwa ibyo abandi batahishuriwe. Bari bamaze iminsi bagoye. Goliyati cavyuka cahaguruka bakaja kwinyegeza. Ntibari bahishuriwe ko iyo nkota yitwaje ari ishobora kumusogota. Oya, navyo bigeze bahishurirwa. Ka Dawidi kari karamenyeye kurwana mu izina ryande ry'Uhoraho, gaca karaza karababara, kabonye ivyo Goliyati ariko aragira, Imana ishira agahishurira atarega irya nkota afise, nayo iriko irondera abantu b'Imana yikoreshe ihitanewe. Amen, haleluya. Iyi nkota iyi mondialization, ubuhina bwa none bwaje burondera abantu b'Imana. Imana iduhishurire tubukoreshe busogote abadayimoni, busogote Satani, bwice ivy'ikuzimu. Ubuhinga bwa none nico gituma babona bariko bafata ibintu barabihishuriwe. Bishobora kuba nibereye ngaha bigaca bigenda kure bigasogota inama z'ikuzimu, bigasangangura amanama bere kuzimu, amanama y'abadayimoni. Mw'izina ryande kandi nkivuga aya majambo, Imana isangangura ubwami bw'ikuzimu. Haleluya. Turategeka ko Yesu yaduhaye ububasha. Nkivuga aya majambo, Jerabode Saido, Omegide, Robora Saido, Merode Magide Yo Saido. Amen. Nkivuga aya majambo, ivyo Satani yubatse bisambuke mu izina rya Yesu. Bisambuke. Inama z'ikuzimu zigirwa abantu b'Imana iyi saha ndazisambuke mu izina rya Yesu. Abantu b'Imana bidegemvye, abantu b'Imana baronka amahoro, abantu b'Imana bari mu mwidegemvye ukomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe gose, ndanezerewe. Ubwami bw'abadayimoni burabonye ibara. Omerego Saido, Merode Side, Regide Nayora, Perode Saido. Amen. Ubwami bw'abadayimoni burabonye ibara. Iyi saha umunami kuzimu, iyi saha umunami kuzimu, abadayimoni barabonye ibara. Yesu yaranesheje. Amena. Yesu yaranesheje. Haleluya. Yesu yaranesheje. Yaranesheje. Amen, 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 amen. Yesu yaranesheje. Amen. Inkota yande ya Goliyati niyo yagize, niyo yamwishe, niyo yamwishe. Mana duhishurire duhagarare neza mu gihe cacu. Iyi mondialization nashizotugira. Oh, haleluya. Muririmbyi yavuze ngo abo Yesu yasenge na isi yo kwasama ntizobamira, na isi yo kwasama ntizobamira.